Baby, don't leave me alone. You do me nice, you got me in the mood. I like your body when you move. Everything fine, you look so, so good. Kumbunuke, uteye nk'umukobwa wa Mandela. Oyu urarenze, sinobisha biboneka. I love you biggie, biggie like that. When you come around, you give me some vibe. I love you biggie, biggie like that. Ngubonye ngacamera neza. Kana kamama mwiza w'iwacu. Ngundire shenge mujani wacu. Hello bakunzi bakwizera 90 TV, mumeze neza nizeye ko muguwe neza. Nkuko bisanzwe ko imyiko muri kumwe na Nishimwe umukobwa wanyu mukunda kandi abikora neza. Hama nyuma kuri kamera kaba ari David. Uno musi tukaba twagendeye umustar wacu nawe Sonti ni B Music. B Music sawa? Turashima n'ukuri. Meze neza namwe. Cyane ko visa. Kuberewe. Uranyitanze urakoze. Sawa namwe muraberewe cyane kuva ku kirato gushika ku mushatsi na makeup byose ni sawa. Merci beaucoup. B Music ni izina ryawe ry'abavye bawe waguhaye canke Sirindi? Nta muvyeyi yo kwituka. Je nitwa Ndemeye Bertrand. Yego. Saka zina keza no. Nijya ukaca wita kubera kibo baciye wihitamo kwita B Music. Nijya mbere babimbwiye ko mfise akazina keza. By the way ni Bertrand ryavuyemo Berry. Niko nitwa ubwa mbere. Ariko hari umutipe nyene twigana yankoreye cover y'indirimbo yanje ya mbere itashoboye gusohoka. Yacashirako music. Acasanga kuri cover yanditse ngo Berry Music. Ngo ndoniriyo ni nasone bien. Cyabiheraho. Karafata. Shanova. Karatesa yiko. Ego. Hama B Music ashaka kuvuga ati novuga ati ni hafi nk'umwaka. Umwaka uracabura gatoya. Amprise kandi umenyekanye. Yego. Ashaka kumubwira atanga music ryari. Cyane nivuga ko navukanye music. Nibaza ko no mukurira navutse ndirimba. By the way karagaciye hama kuva ndi muri 2e 3e primaire nararimba mugabe me byabindi nyene by'abana. Bimwe abavyeyi baza ko ibintu by'abana nyene mugabo bikagenda bikomera. Hari ukuntu muri quartier yaca bari abastanyeri bakera twakuze tubona Sosoke ba Lorilo ba Farias ba Ricto benshi bakiriye gihe rero nawo ntibuka amazina mugabo ndamonye mwibarabara byabindi bya petit bo kwiruka inyuma bon yari rêve nyene uvuga ati nabona umengo ni ibintu bitaba bidashoboka uko umunsi umwe nanje byogenda kujya ya so nuko ariko bigenda birakomera and then ndibuka ko nagiye muri studio bwa mbere niga muri 9e mugabo byari nyene abantu bakuze nyene usanga ama home studio mugabo nyene zazindu usanga ariyo micro zo muri chorale so arambwira ati uzobetiwe mpora numvuze kuririmba zoze kumfatira chorus. First of all twagiye kurimba ahubwo indirimbo ya y'ishure twigako muri 9e niga kuri Kibenga School ariko iyo ndirimbo naherutse ndayumvira abanyene muri studio sinzi yigeze hama nyene abo barega twari kubena hano umujama yitwa John yaba hano muhira ntakiba hano hama yari yagize collab na Fabirova buru umufatira chorus hama carambwiye ati we tugende turabe kubishoboye amaci ndabishobora nyene mugabo atari bya grave urabona bya ibintu nyene by'abantu tutazi bya studio pfa kuririmba n'ubuzi ngo uririmbye ibi ngo biryoshe ni ama mugabo aho harabaye intambamye nyinshi kwera badufata uko bishakiye ntafise n'inkovu ngaha yico gihe nyene ofete twaragenda urabibona twagenda muri studio gasanga bakubwiye ati userande bagaca bakubwiye ati mwicara hajya banzura indira babaheze mukagenda mutaha 19h 20h
ibahejeje bari kwagira ibintu ukaza ukabaza bukebwe ati none se tutayimba amata ngo umwe ngo mutarudi vendredi ni bien ngo umwe nzobabwira uko ndio twaba twagiye kurimba ngira kuciro nk'iya kane mba nihenze naho nyiri Fabiro bicyo gihe ntiyaje aza after kubera yari yafatiriwe hacaragwa rero imvura ico gihe niho twara twava mu kibenga n'amaguru gishikaga mu Kanyosha mw'ijoro imagine n'imvura ukayizamwo esprit kubera imiziki Imana hajya yarabibone vuga ati gihe cyanyu ntikiragera niho nakomeretse rero ako nibisanzwe nyene mpandahara bavuga ati ni sinye ni ako ni bon hama cyo gemera nk'uhagaritse gato kugira nige ama ako ndabisubira nguko numva byari ibintu ntashobora kwevita na gatoyi muri première I think première yego kuri Teletique impano ririmbye hari muri 2016 umengo 16-15 niho naririmbye indi ndirimbo tonight ariko mukuru nayikoze nakomba ko bayinkorera muri studio siko bayikoze ca ndayiheba cyangwa numva romengo ndafite kuko narayizanye nga muri quartier barayumva and then they was like yo ibisi ibintu ntibishoboka ko ariwe wabyanditse nta mupeti yandika ibintu nk'ibirora chamba ngupuresheje ko yanaciye ndubura muri class cyangwa ati sasa imiziki itandiko gute sitamariza amasomo ko nabona umengo timisiwe sinshobora no ku ngo mvuga imiziki ndayiririmbe abantu bayumvirize ce bayikunda none umengo ni ibintu bidashoboka ariko ahantu kubera naraciye muri periode yo kudandaza indirimbo kwa narandika bien usanga umuntu arayishimiye gaca yingurira nabo bayingurira make nyene kubera ntabyo narinzi nagira for fun gusa kubona ngiye kuririmba muri studio nkaca nsanga indirimbo hama Melana ndibuka ko nabwiye Eve Melody wa Best Life Music niwe twabana niwe namfashije ngenda isohore ndamubwira amafaranga mfise aranyongerereza barampuzana kodi and then turayikora nayo nyene irasubira ngora kandi nayimaranye presque une année mu telefone nizeye ngo maclip bari aba producteur ugasanga aba producteur bamwe bakubwiye ngo ngoja tuzokubwira cyayi tuzoguhamagara tuzoyiga akana kwizeza ko tuzoyigukorera mbwa gaca gukweba bibaye kera cyane navuga ati cyangiye kwisohora gusa n'abajama muri quartier team turagira group ati tuzo sharing uko dushoboye ayizoshika naho nyene iciza no konzi kwiryoshe nta bindi hama ibindi bigiye birakurikira Angelina tonight n'ingorane nyene biherekeje n'ibyiza biherekeje kuri ubu wiyumva gute kungene juste wamaze kumenyekana ego aranyandikira petit frère we ni wagisori ibintu biri grave nkibe sina tuhamaduhura ntumbwira ikintu na kimwe she nabikubwira gute kandi utari un product uri mu DJ niwe ariko umva rangi muhari nyene ndamubwira ati nice guje nabonye ifoto ndavuga ati boshobora kuba bihenze bya mupeti atekereza kujya ashobora kurimba ibintu nkibi ngira ati nice so numva biragiye ami pro ndaramushimira yaragize umucango munini afite ari mu bantu bayimenyekanishije mu ba journaliste ubwa mbere ba Landere ba Israel ahubwo ngira niwe wa mbere imbere yawe bose kuko niwe yatangiye kwishira ku ma statue n'ibiki yego nabandi benshi sino aba DJ bose ndo bashimira bose nuwo tutaraho ushobora guhura ntazi ba Mario ba ni DJ ni benshi mugabo biravana no muntu parce que abantu baratandukanye dufise mentality itandukanye n'ukuntu dushaka gukora ibintu ariko kuri jewe hariho Bertrand hariho na Berry Music uyu rero ari kurambaza yari Bertrand sorry okay ndabiretse ndashaka ndakubaza none Berry Music afise amashuri angahe secondaire kuri university cyane ndayitangura vuba actually ibintu by'umwanya n'ibyo biguma bingora ariko university yazita tigihe
nta myaka 10 yiga so ndashobora kuyiga anytime aho nshakiye. Yeah. mvuze make ko bikorwa uri kurakora ku bwanje ndabona ubikora neza en plus ukunda kubona wewe n'umuntu utekereje urumva uratekereje ya biraboneka ariko yego biraboneka nabiboye gusa sinenda vyibaze kuvuga cyane yego rero nashaka yani ukungene uteye yani nibigusa yani uratekereje niko nshaka kuvuga urumva nyene ndatekereje ubwo nyene mfise niyo yindi defo canke ngira ni karite yo gutwenza no gutera inkuru nga sometimes apana anytime no sometimes kuko simba nkunda umuntu aba bored like ntiturabasoda yeah. Okay rero nashaka ndakubazi none parce que fije ndakuravye kuri wowe mu maso yawe ukuteye yani byose uritonda en plus kandi suko singahato meme amavideo yawe biba biboneka hano hose rero ndashaka kumenya wambwiye ko wavukanye musique muri wewe ariko shaka kuvuga ati nibigusa sinzi rero funahura yeah ufata niyo ni nacyo kibazo cyabaye kimenyekana kuri Melano mpengo ufite abantu bose bari banzi n'aba DJ bari banzi bamengo ntibinza ariko bambwiye ngo ubu biriko biransa sinzi rero ko bigenda biragusala longa sinzi nashaka umkire inamba myogiye uhura nazo kuvuga itangura gushika aho ugeze ubu n'amabisinke kuko urumva deja ibi dukora bisaba ikintu bita uburyo so urumva uburyo ko ubushaka gukora ibintu biri extra biko biraza sico kimena kera mugabo by the way ndashima hama nibyo habaho n'ibindi nyene umuntu avugira kuri kamera byinshi inama myiziriho aho kubona tuboneka neza kubiki hajya umuntu yaba yaciye mu binogo byinshi ku madodani menshi agaca ashikira kaburimbo nyene bya mugabo izo ntamba nyene zitabaye ikintu nicyo baciza duheruka muri Isanganiro Award ego none wiyumvise koma mu gihe ubonye Double J agiti ari watsinzi cyari gihe ciwe kandi yarabikwiye ntibashobora kuguha ikintu utagikwiye bazokwesha kandi nta n'ikintu kibera ubusa ushobora gusanga hari ibindi biri big bindindiriye kuruta Isanganiro ariko Double J yarabikwiye kubona yarayitwaye nawe yaramaze igihe kinini atayitwara kandi ari mu bandi rumva nanjye sinoza ubwa mbere ngo nce mvuga ngo nidoga ribike ariko Double J yarayikwiye yarakwija amanome yose asabwa na jury ko jury ntiyari kugira kuyimuha atabikwiye none wiyumvise gute wewe bien parce que igikuru je yari kuba nomine nta kindi niyo yari but kuko nabaye nomine bica bisigura ko nanje bisikibanza which is good kuko niyo ngitangura yeah kandi ko haje murakoze cyane n'ukuri namwe mwandanye mudushigikira cyane gose nico twaziriye baby don't leave me alone you do me nice you got me in the mood I like your body when you move everything fine you look so good Gombo nuke uteye nk'umukobwa wa Mandela Oyurarenze sinobisha biboneka I love you biggie like that when you come around you give me some vibe I love you biggie like that ngubonye nkacamera neza kana kamama mwiza wiwacu undire shenge mujani wacu ibyo birakwendiwa cyambere mabwira no kubashimira cyane kuko barimwo nanje ngira bamwe barimo mu bakunzi banje so ndabashimire kwanza shimire na n'umukobwa mwiza hano yaje kungirisha ikiganiro
ndashimire namwe, nshimira abakunzi b'umuziki ndundi, nshimira abakunzi banje mwandanye mushigikira umuziki ndundi. Urabona ko abaririmbyi turi benshi kandi dukeneye support iwanyu, kuko indirimbo dusohora without support ntaho zizoshika, kuko aho turiko turashika ni support n'urukundo mutwereka. Ego n'urubikorwa byiza birimwe, ariko n'urukundo mutwereka, kuko uno munsi Jesse Ray kuja mu isanganiro yaba atarukundo mwanyeretse ngo indirimbo yanjye imenyekane kuri yakose hama bayishire mu isanganiro. Regi ntiyari kuba wa mbere muri RFI yaba batagize vote. So byose urumva turakeneye mu wandanye nyene mudushigikira, muduha amavote iyo bikenewe, muduhama muja kuraba indirimbo kuri YouTube, mukatubwira ukuntu mwazakiriye apana kurya umunwa. So yes, hama mukore subscribe kuri Kwizera 90 TV, mukore na subscribe wanje quand Berry Music 98 cyangwa 98 cyangwa 98 vala n'ururimi wumva. Kuza Kwizera 90 TV nkaba ndabashimiye cyane ku kanya mukomeje kudukurikirana. Turi kumwe na Berry Music, murumva ko twavuganye ibintu byiza cyane kandi bitesa, kandi tumwiteze ko ikintu gishasha gishobora byiza cyane. Hama mutibagiye no kuri Kwizera 90 TV gushira ko subscribe utarashira ko, hama abandi mugakomeza gushira ama like, mugakomeza kugira partage, mugakomeza kugira commentaire zanyu, turabe ivyumviro byanyu, mukomeza kuduterera muvumura abangene tubikora. Ego hama kuri mikonko bisanzwe yari Nina Nishimwe niwe mwari kumwe, inyuma kuri kamera kaba ari David. Mutibagiye ko Nina abakunda cyane. Peace. Mani baheze.